babifashijwemo n'abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi hamwe n'ikigo izabu Koperative COEJEBU yerekanye aho igejeje ubushakashatsi bwo guhingura ifumbire kama kuri wa 16 ntwarante umwaka wa 2024 muri komine Gihanga intara ya Bubanza. Daniel Rucako Mugufi umwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba numwe mu bahinga bariko bafasha abahurikiye muri iyo koperative guhingura iyo fumbire aratubwira ibiyigize aho ibikorwa bigeze ndetse n'akamaro ifise ugereranije n'izindi fumbire. Ikintu ca mbere twarafashe dufata ibicericeri hama tukaja dufata na mukobwa ndagowe hama n'ubwoko bw'amase hariho amase y'ingurube amase y'inka amase yankoko hanyuma mu byo turiko turagerageza mu nyuma turiko tugerageza dushizemwo phosphate ico bita phosphate twakuye imatongo rero ayo mase kugira tuyaronka ameze gutyo onye nuko tubanza tukaraba ico bita propriété physico-chimique za matière yose tubanza kuvyiga hama tukaca tubasha guharura ivyo turi buvange kuko ntitwopfa kuvanga kuko nabibabwiye co kimwe n'umutsima n'intoze n'imboga kimwe giheze ikindi kitarahera ntuheza ngo ubandanye hanyuma ikindi igituma tubwije kuvanga tukongera tukaraba ivyo tuvanga kugene bingana nuko iyi ntuze compost tuyitora tugaburiye udukoko hariho udukoko tujejwe gucagagura ibi inye tuba twavanze hanyuma utwo dukoko turakura tukongera tukarya turabisanya rero hariho udukora umuntu zenya kuri temperature ntonya ubushuhe butonya bigahereza ubushuhe no kuvuga ubushuhe butonya no kuva nk'ubu unye gushika kuri 45 dogere 45 hama hari ziva kuri dogere 45 gushika kuri 70 bumwe bwa 45 buba bwamaze gupfa hanyuma no muri ubwo bwa ntuze bushika kuri 70 buratinda bugapfa hama bukaca bugaruka rero iyo onye ntuzenya ikacibandanye muri aya mase twatoye harimo phosphore umuntu uzenya ibitegwa bikeneye azote ariyo N bikeneye P ariyo phosphore bigakenera na K ariyo potassium rero mu mase donc dukuye muri ibi bitegwa dusanga phosphore ari nkenya ndishika kuri yindi twipfuza nico gituma dukeneye yuko twoyongereza ikaduga hejuru tukokugira na phosphore kwire mu mase yacu iyi nico bita engrais organique ijya bakoresha ni engrais chimique engrais chimique rero ikibicayo uyikoresheje uwo mwaka irakora ukimbura mugabo ku mwaka uzoza ntuzokwimbura ariko iyi engrais organique utuma ubwa mbere bwo isi ishobora kwifatafata hama ikaba permeable hanyuma ikaca itanga za elema ava mu engrais mineral hanyuma ikabitanga kandi urashobora kuzosubira ukarima kuko nutwo dukoko turaronka utwe tubandanya tujya kuko burya muntu nzi kugira ibitegwa bibeho nuko utwo dukoko tubandanya dukora tukaca duhereza ibitegwa engrais chimique nizo turinda kukura hanze ariko ibinye tubikora tubikoresheje ivyo dukuye ngaha. Muri Koperative COEJEBU bavuga ko bitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu aho ahamagarira urwaruka kuzana bishasha. Twe twagomba ikintu gishasha twozana mu Burundi nk'urwaruka innovation uko twabona ibintu byose bisanzwe biriho biri mu byatumye twiyumvira uno mugambi udasanzwe wo gukora uno mwavu kugira ngo twerekane ko mu Burundi hariho ivyo wokoresha utiri wagenda hanze tugire valorisation y'ibintu by'iwacu Burundi muravye namwe zirengarenga ziri ngahe nyuma murabona ko mwavu yitangaza twebwe tuje nk'urwaruka ruje kubimboneza ku mugambi wa Sebarundi murazi ko Sebarundi bazimisa himiriza urwaruka kuzana ibintu bishasha kuvyo kuri muravye namwe ibi bintu biri hano ari bimaza amezi makeya cyane nigitangaza no kwibaza yuko tugomba gukora umwavu uzofasha abarundi benshi cyane kandi bakimbura bakarima bakimbura bakazana mbere umwavu tuzonoshora no hanze y'igihugu tuzana amadevize twebwe tuzoza gutwara amadevize tugiye kurangura matière première canke ya myavu yindi canke byandi bikoresha ahubwo tuzotwara umwavu tugiye kuzana amadevize hanze y'igihugu twebwe rero nk'urwaruka ruhurikiye muri COEJEBU twizigiye neza yuko tuje kugira ico dutereye mu iterambere ry'igihugu.
Desire Manirakiza umuhuza bikorwa muri paeje arashimishwa n'uwo mugambi na cyane ko watumye haba gukorana hagati y'amakaminuza n'ibisata by'abigenga. Ngira mwabonye izirengarenga bateye jewe n'ubwa mbere mbona irengarenga zingana kuki gukorana hagati y'amakaminuza n'abikorera twabo kenshi si ibintu bigwiriye. Uno munsi murabona abahinga bakoze kuri ino projet n'abahinga bo kuri Université y'u Burundi. Aba bajene nabo twokwita aba privé. Nabo nyene harimwo bamwe bigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Muga murabona yuko finalement yaba misi yose habaho iyi collaboration iri hagati yabaye hagati yaba n'abigisha bo kuri kaminuza yaba vyakunda bigakogwa kenshi vyotumye u Burundi bujya dutera imbere cyane. Akarorero nakamwakabonye mu minsi iza abene igihugu babarimyi n'aborozi bazoronka iyi produit kandi mwumvise yuko aho abandi bagenda hanze kurondera ama matière première bobo bagerageje gukorera ku ma matière première bisanzwe dufise ngaha. Koperative COEJEBU ikaba ihurikiyemwo n'urwaruka rwagiye hamwe rumaze kuronswa imitahe na paeje.